Nizere ko muri amahoro aho muherereye hose. Reka uyu munsi mfate kano kanya dushobore kuyaga kuri AI. AI ni ubwenge bw'inkorano kandi AI babandanya kuyishiramo amahugurwa agiye atandukanye, babandanya kuyishiramo utundi dutekinike tugiye dutandukanye, kumva zuko AI ifise ubwenge bw'inkorano ndetse busumba ubwenge bwa kirema muntu. Mu misi iri imbere, mu misi iza canke mu myaka ibiri iri imbere, hari umugabo aheruka gutangaza yuko inyuma y'umwaka umwe ubushomeri buzoba bwiyongereye kw'isi yose, ndetse buzoba bwiyongereye ku rugero rungana n'ibice 10 canke 20 kw'ijana. Urumva urwo rugero n'urugero runini cane ruzoba rwiyongeye, ruzokwiyongera kumva zuko AI ifise ubwenge bw'inkorano ishobora gutwara akazi ka kiremwa muntu. AI ishobora gutangura kugakora mu misi iri imbere, kuko AI ifise ubushobozi bwinshi bugiye butandukanye. Nk'akarorero, hari umugabo umwe aherutse gutangaza avuga ati aheruka gutsinda urubanza ndetse anatsindira idolari miliyoni 3 zirenga akoresheje urubuga rwitwa ChatGPT. Mu gukoresha iyo ChatGPT yagiye yandikamo amadosiye yiwe yose, ndetse ChatGPT iramuhereza ibisubizo. Umugabo aherutse gutangaza ubwo buhamya abandanya kuburana atanumwavoka afise, kandi urubanza nararutsinda. Maze kurutsinda yatsindiye idolari zirenga miliyoni 3 y'amafaranga y'abanyamerika abifashijwemo na ChatGPT. Ndetse ChatGPT nayo ifise ubwenge bw'inkorano, kandi ico ukeneye cyose ukira kuyisaba iragikora, kandi nubwo itaba yatahukirwe irakwandikira kwishura ati ma insiguro ikwiye kugira ngo shobore kugukorera ivyo wewe ukeneye. Ibi bintu biriko biraba bituma abantu benshi bibaza impamvu barungika abana babo kw'ishuri bakiga bakongera bakiga, ariko bamara guheza amashuri ubushomeri bugaca butangura. Ibi bintu abantu benshi kw'isi bagize imyaka myinshi bavyumvira ko iyi AI ifise ubwenge bw'inkorano, ije ifise ubwenge bwinshi. Ngene izo AI zizokora ni bimashini bazosetinga ikaguma yikoresha, kandi ata muntu umwe ariko arayikoresha muri ako kanya, kandi gakora ibikorwa vyose ikirema muntu cahora gikora. Kandi hari n'umuyobozi aherutse gutangaza ati inyuma y'umwaka umwe ubuzi buzoba bwarabuze kw'isi yose, kandi ubushomeri buzokwiyongera ku rugero ruhagije, kuko ica kabiri c'akazi cakogwa n'abantu kiraza gukurwa mu maboko y'abantu bagihereze iyo AI ifise ubwenge bw'inkorano aba ariyo iyikora. Ndetse nuko ubushomeri buzokwiyongera mu bantu. Ubu abantu benshi tuguma twibaza ati kuva bavugiye AI canke ubwenge bw'inkorano imaze gutwara ubuzu ubwahe, ko baguma bavuga ibintu byo muri kazoza, ariko suko bimeze. Kandi uyu mwanya tuvugana 14 kw'ijana si yose abakora ubwo buzi barabwambuwe buhabwa AI ariyo ifise ubwenge bw'inkorano. Ubu niyo ikora ubwo buzi bwakogwa n'abantu. Aka kanya tuvugana abakozi bagera ku miliyoni 375 bakuwe mu buzi bwabo buhabwa iyo AI isanzwe ifise ubwenge bw'inkorano, kandi bakavuga ati ifise ubushobozi burenze bwa kiremwa muntu, ikaba ikora akazi gusumba uko kiremwa muntu cagakora. Ivyo ndimo ndababwira ni ibintu biri kw'isi yose, kandi abo bakaba ari bakenya bamaze gukurwa mu kazi. Inyuma y'umwaka kumwe tuzoba duharura nko mu miliyoni zirenga 700. Ariko nubwo biruko, muri izo miliyoni 375 suko bose bahise bakugwa mu kazi, ahubwo amasaha bahora bakora niyo bagabanijwe. Nimba yahora akora amasaha 10, ubu akora amasaha 5, ayandi masaha agakogwa na AI. Muri kano kanya akazi kakogwa na kiremwa muntu asaba ingufu nyinshi cyane gakogwe kanyarutswa, ubu baragaku
bwarakuwe mu maboko ya kiremwa muntu bagaha AI iba ari igakora, kuko AI ifise umuvuduko udasanzwe. Sikuvuga ati bahise birukana umuntu yagakora, ariko bwabuzi baba barigiye ku mashuri bakabunonosora, ubu nibwo bahaye AI ikaba ariyo igenda ibukora, kuko AI ifise ubushobozi burenze, kandi izo AI zikorwa n'abana b'abantu nibo bazikora bakaziha ubwo bushobozi. Kandi hari n'ibinyamakuru bikomeye cyane ku isi biheruka gutangaza ati AI mu minsi iri imbere izoba ifise ububasha bwo kuvyara, bwo gutwara inda, ikibaruka umwana kandi ikamurera nk'uko bisanzwe bikorwa na kiremwa muntu, ndetse igakora neza n'akazi ko mu nzu kose umugore akwiriye gukora mu rugo. AI izoba ifise ububasha bwo kuyikora, ndetse n'uyu mwanya tuvugana hariho AI zimaze kwibaruka abana ndetse zikanabarera bagakura. Niyo mpamvu abantu bakomeza gutangaza ati AI ifise ubushobozi bunini gose buhambaye gusumba ikindi kintu cyose uzi kibaho kuri iyi si. Katubandanyirize mu gihugu ca Amerika, abariho ndabahera akarorero. Nk'akarorero, ubuzi bungana 1,900,000 hafi 2,000,000, ubwo buzi bwarakuwe mu maboko y'abantu buhabwa AI akaba ari ikora ubwo buzi. Mumenye yuko ubwo buzi bwagera ku 1,900,000 bwashobora kuba bukorwa n'imiliyoni zirenga 5 z'abantu, ariko ubwo buzi ugazusanga bukorwa na AI mu mwanya muto. Ko iyo AI ifise umuvuduko, ifise ubushobozi bukomeye cyane. Aho nariko ndababwira ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu kirongowe na Donald Trump. Ubuzi burenga 1,900,000 buramaze gutwarwa na AI. Iyo ifise ubushobozi budasanzwe AI ifise, ndetse ikongera ikagira ubwenge bw'inkorano. Ariko nubwo biruko ifise ubwenge bw'inkorano, ikora akazi kayo ku mwanya nk'uko ikiremwa muntu ategerezwa gukora ako kazi. Ubwo buzi bwose bwarakuwemwo abantu busigara bukorwa na AI. Reka mbandanye ndabahereza akandi karorero. Reka dusimbire mu gihugu c'Ubushinwa. Mu gihugu c'Ubushinwa ubuzi burenga 1,200,000 bwakuwemo abantu buhabwa AI akaba ariyo ikora ubwo buzi bugiye butandukanye. Nawe ca wibaza abantu bakuwe muri ubwo buzi bangana gute? Kandi tukaba tuzi ko igihugu c'Ubushinwa gisanzwe gifise abantu benshi cyane. Uri kumva abo bantu ko bangana bashoboye gukurwa mu buzi bwabo bakabuha AI? Nk'akarorero, abantu bakuwe mu buzi cyane ni babandi bakoresha amamashini canke ubundi buzi bwinshi bugiye butandukanye, nibo bakuwe muri ubwo buzi baca babuha AI ikaba uyu mwanya ariyo ibukora. Indi naco, abandi bantu babandanya gukurwa mu buzi ni babandi usanga bakora ahantu bitabirira amatelefone. Ubwo n'ubuzi bworoshe AI ishobora gukora kandi igatanga ibisubizo bibereye. Uyu mwanya tuvugana irobo ariyo AI irakwitaba kuri telefone mukavugana, kandi ikamenya n'ikibazo ufise ikaguha n'ibisubizo bibereye, igafata n'ivyo bibazo vyawe ikabishira muri system kandi ikakwakira neza. Wowe ukibaza kari umuntu, kumbe niyo robo ariyo AI muriko muravugana muri ako kanya, mugakoresha message mugachatinga, kumbe uko wandikiranira na AI. Nk'akarorero, hari urubuga rwitwa ChatGPT. ChatGPT urayandikira ukayibwira ikintu cyose wifuza ama ikagikora. Ndetse nk'akarorero kambahe uburorero bugiye butandukanye, ChatGPT irafise ubushobozi bwo gukora logo wewe wifuza, ndetse ikanakwandikira n'amasinema agiye atandukanye, kandi ikongera ikakupangira n'amaseni ingene azokinwa. ChatGPT ikora ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Kandi cyo womenya uyu mwanya tuvugana, ubuzi bwinshi bujyanye na customer service bwaramaze kuva mu maboko y'abantu, ubu bukorwa na AI. Ubu tuvugana ibintu byinshi byaramaze koroha, kuko AI isigaye ariyo ibikora
abana b'abantu nabo bakicara muhira barabana mu maso n'abafasha babo ndetse barabana mu maso n'abana babo. AI isigaye ikora ubuzi bwinshi bugiye butandukanye. Akandi karero nshobora kubahereza nk'abantu bahora bakora ubuzi bwo gupanga amakarato mu makampuni agiye atandukanye, ubu AI niyo ibikora canke gupakira amakarato mu miduga kugira ngo ishobore kubitwara aho vyagenewe. Ubu bwo buzi bwose AI irabukora neza kandi ikamenya ati ujya murongo twawupanzemo ibintu ibi nibi ndetse uwundi murongo twawusizemo ibi bintu bigiye bitandukanye. Ndi n'ubu buzi bwo kwamamariza inganda zigiye zitandukanye, amakampuni agiye atandukanye busigaye bukorwa na AI, kuko AI nayo isigaye ifise ubwo bushobozi bwo gukora ubwo buzi bwose. Abantu bakoze iyi AI bagiye kuzana ubukene, ubushomeri mu bana b'abantu, bagiye kugira ubushomeri bwinshi cyane. Nk'aba bantu bahora bakora ubuzi bwo guharura, reka ndabahera akarorero mu mabanke canke mu maservice agiye atandukanye. Ubwo buzi ubu busigaye bukorwa na AI canke bugiye kuza burakorwa na AI. Bose bizora bikorwa na AI, nta mwana w'umuntu azosubira kubikora ngo nuko wewe yavyigiye. Inkuru yanje nari nabateguriye kuvyerekeye AI naha igarukiye, ariko tuzoyibandanya ikindi gihe canke mu kiganiro kizokurikira. Reka mbandanye ndabasaba wewe nimba uri mushasha, bandanya gukora subscribe na share na like and comment. Nimba bitakugwa nabi ushobore kurungikira n'inshuti nyinshi zigiye zitandukanye. Murakoze cyane, mubandanye guhezagirwa n'Imana ishishikare kubaha inguvu no kubaha ubumenyi bwinshi bugiye butandukanye kugira ngo mubandanye gukurikirana ibiganiro vyacu.